Kayanza rifadikanije na RP Ministry baraduteguriye igikorane cy'ubutumwa bwiza ku magenekerezo ya 17 na 18 Ruheshi. Kikazobera ku Muzinda ku kibuga cyaho isoko y'inka igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo. Kikazoremeshwa n'abavuga butumwa nka Pastor Emile Bigirimana na Tanguzimana bafadikanije n'umugwi w'abaririmbyi. Bantu mwese muri ku Muzinda no mu micungararo yaho turabaye ikaze dusangire imigisha y'Imana.